Yesu nashimye. Ubugingo ni mwemu. Harana babo jewe nzogorokera Imana iraba mu mutima niraba umubiri. Ngirisha ubugingo ni mwemu n'umubiri bigire bisigaho. Haleluya. Amen. Ndabagumire cyane kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Kadutere tuje imbere basabe muhaguruke gatoya munonora imitsi. Kumwe mwanya tumaze duhagaze twicaye. Maraso yiwe maraso ya Yesu arezade. Maraso yiwe maraso ya Yesu arezade. Maraso ya Yesu arezade. Damu ya Yesu takasa. Haleluya. Maraso yiwe isi bazirengagiza. Ibi bintu nibizohanira kuba twaramenyanye na Yesu n'amahirwe nitwihenze. Haleluya. Nabo twakurikiye imbwa, nabo twakurikiye umusega, ariko twakurikiye Imana. Twakurikiye Imana. Wabifata ibisanzwe ntabwo bizokwamuka. Dukizwe neza tuje mu ijuru. Yesu nashimye. Amen. Turi mu gwaruka ndanezerwa cyane kuko narahaciye. Yesu nashimye. Amen. Narahaciye mwana vuye ku nteshuri muri 2015 none heza universite y'Imwaro. Twagiye tubona Imana ku nteshuri. Haleluya. Hari muri bibiri ngo dukwiye kuba abambasaderi beza tugaheshimana icyubahiro cyayo tukayamamaza isi yose ikabimenya. Dukwiye kuba abambasaderi beza. Haleluya. Igihe twatangira mu mwaka wa mbere naho urazi ikintu azova. Sivyo mwana. Ntabyo waruzi. Ariko kubera Imana imufise kumugambi. Yakimana amatu Bosco. Ukiri usomo na nyoko. Nari nkuzi. Haleluya. Kandi nico uzova ndakizi. Yesu nashimye. Reka dusome umurongo w'ijambo ry'Imana. Abaroma. Igitabo cyandikiwe Abaroma. Abaroma igice cya 12. Nidushidikanya Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Imana iri kumwe natwe. Hari ibiza bimeze nk'ibiteye ubwoba. Ejo ku mugoroba twize ngo ubushobozi bwo kugira bwo gusenga.
Haleluya. Abanyeshuri twari kumwe ejo twize ubushobozi bwo gusenga, twabonye ko umuntu asenga iminsi yose. Yesu nashimwe. Waba uri mw'ibarabara, waba uri mw'isoko, umumama ariko arasonga ubugari agasenga. Haleluya. Numvise igishinga ntayo kimwe cy'umumama yari muri Kongo, ari muri Kongo mu gihe cya krizi. Aba umuntu w'Imana yasenze Imana, yubaha Imana, ariko kurera umuhungiro inzara iramwica, amererwa nabi n'abana. Yesu nashimwe. Acaca ahantu mu cyumba araririra Imana, arasenga ararira Imana, yumva ijwi, tegura amasahani. Yesu narutabara, acagenda ategura amasahani ajana ku meza, abwira abana ngo tegura amasahani ajana ku meza. Abana bamwe baratwega, ati mama noneho karabaye agomba apfe ukunye. Yesu narutabara, ati jana ku meza tegura amazi. Yesu nashimwe. Haba umumama yariko arasonga ubugari, ariko acumba ubugari mwayo masarika ucumba, yumvije yari kwitegura abana bagomba bashike bafungura. Yumvije umvirize biramuhamagara, areka gusonga, ayiba n'umugabo amuhamagara, agenda kuraba umumama w'umugabo, ati je sinaguhamagara. Asubira gusonga ubugari, byaziragaruka asubirayo, teka nuko je sinaguhamagara. Yesu nashimwe. Ati genda hajya nyine uce wita. Yesu nashimwe. Hajya gasonga ubugari, Imana watumviriza uko nyene ubugire n'ingoga, ubutero ugenda kwa kana kwigenza ubaza nanaho yaraza. Yesu nashimwe. Abitegura neza n'abana nyabasigiye, ubwo nyine acategura cyasanga abana harimo n'abagomba bashika. Yesu nashimwe. Iyo tugororokeye Imana ibintu birahinduka. Yesu nashimwe. Iyo tugororokeye Imana ntabwo batugira. Iyo turi kumwe na Yesu nukuri ntabwo batugira. Mbere ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 3:10 yavuga ngo mubwire ubugororotsi kwazomererwa neza. Haleluya. Kuko azotungwa n'ibikorwa by'Yogize cyamuje. Bene data baba university nimwagoroka Imana izobageza kure. Yesu nashimwe. Izobageza kure. Haleluya. Mw'imyaka dufise ubwoba kuko harimo abiga bati je n'akazi ndoro. Yesu narutabara. Kubera abantu bafise ubwoba n'abanyeshuri bafise ubwoba bagora ndabiheba, bakora ati je naho ndiko ndiga bakuru banje nabo ndabona ko atahano nabashobeye. Yesu narutabara. Ariko umuntu w'Imana, ariko amasezerano y'Imana nabiriho bimutera ubwoba, akazi kariho mu izina rya Yesu. Haleluya. Akazi kariho. Jesi nikaza shomeye nyihereza n'abatora na attestation de réussite. Nabwira abo twigana muri university y'Imwaro, bene data ati murabona uko tugeze mwese mwananze gusoma njenzo batanga konka kazi. Yesu nashimwe. Kuko Imana ivyo bintu none yaguhaye kwiga, ikaguha miso kwiga, ukiga ugaheza, yonanirwa no kuguha akazi. Oya umviriza, iyo Mana yagushoboje ukiga ugaheza, yonanirwa no kuguha akazi. Ikibazo nuko dukekera. Yesu nadutabara. Nuko kwa icyo guhitira wo kwikorera ibyawe ukaba umuntu wo kugwego rwo hejuru. Yesu nashimwe. Reka dusome Abaroma igice cya 12, dusome duhere ku murongo wa mbere. Havuga ngo indangamajambo, havuga ngo ubugingo bushasha. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kwikorera kwanyu kugira ikimazi. Nimushushanye n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana igomba, nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndiko nasenga Imana, sengera urugendo, numvise iri jambo ryo kuba abera. Yesu nashimwe. Ryo kuba iki
Vyo kuba umuntu yera utagira agasembwa utari kumugara. Yesu nashimwe. Niryo jambo numvise riyishe. Haleluya. Uwandikira Abaroma ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe bimaze bizima vyera. Mutange imibiri yanyu ibe ibimaze bizima vyera. Ikintu kizima ni ikintu kimeze gute? Ikintu kizima ni ikintu gikomeye. Haleluya. Ikintu kitononekaye. Yesu nashimwe. Mube abantu b'ikimazi, mutange imibiri yanyu ibe ibimazi vyera bizima bitagira agasembwa. Yesu nashimwe. Ntivyoroshe gutanga umubiri ube ikimazi cera kandi kibe ikimazi kizima. Yesu nadutabara. Numvise mwema ndongoreye kuri iki kintu cyo kuba ikimazi, umuntu w'ikimazi ukaba umuntu wera imbere y'Imana utari kumugayo. Yavuze ngo bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Mube ibimazi bizima vyera bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira mumenye neza ivyo Imana igomba nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Yesu nashimwe. Yandikiye Abaroma yaritegereje iri shengero, aragenzura, arariraba, arabatubwiriza bene data, ndazi ko muri mw'isi, ariko kandi ndabiginga mube ibimazi bizima vyera kugira ngo kwikorera kwanyu kuboneshereze neza bose. Yesu nashimwe. Niba kwikorera kwanyu kugira ikimazi, urashobora gukora ariko n'ibibi vy'ikimazi, ariko niwakora umutima wawe uwejejwe n'umubiri wawe utagira agasembwa. Haleluya. Reka dusome dusome Petero wa mbere icete ca mbere candikiwe Petero igice ca kabiri kuri murongo w'icenda. Dusome ivy'ihangagera. Icete ca mbere canditswe na Petero igice ca kabiri ku murongo w'icenda avuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranijwe kuba abami n'abaherezi muri hangagera, abantu bashiriweho kuba inyungu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyamukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo, mugira ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kubyo babavuga nabi inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu byiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Yesu nashimwe. Ivy'ihanga ryera. Haleluya. Petero ivy'ihanga ryera ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mugiye kuba abami n'iki n'abaherezi. Kera umuherezi agiye gutanga ikimazi hari ahantu yabanza guca. Yesu nashimwe. Tugiye kuba abami n'abaherezi, kandi kugira ngo uze umwami n'umuherezi hari kondisiyo. Utegerezwa kuba umuntu yera yejejwe, ubugingo bwawe bwejejwe, umubiri wawe wejejwe, impwemu yawe n'ubugingo bigize vyejejwe. Amen.
undi muntu umwe yabati j'ai cherché l'église, j'aurais trouvé dans le monde. Et j'ai cherché au monde, j'aurais trouvé dans l'église. Ibintu byaravanga. Nuba yarondeye abantu b'Imana mu ishingiro mu isi abasangayo. Agiye mu ishingiro asanga abantu b'isi nabo nyine barize bariki. Imana idutabara. Imana idutabara. Yesu nashi. Hari ibintu bisaba ko tuvangura tugakizwa neza n'ijuru rikabimenya. Haleluya. Umunyeshuri yamureterna bikamenyekana. Sidofanda vyibagiye niga segondere abantu bava mu Kayanza. Yesu nashimye babatumviriza genda mureterna wasanga umukizwa yitwa Bosco. Yesu natabara bamaha amazina je abantu ntibanasenga no muri Pentecote. Oya mugabe uwabaye adresse bati hari umukizwa niwazo bafasha. Yesu nashimye pare mare bacho sina jomunsi niwe mare gisitatu ntonze murentera baragira ibyago baramererwa nabi n'abamunyuzo wani ngira ubone bakibanyozora mbere. Yesu nashimye baramererwa nabi umunsi shika dufata umwanya wo gusenga muri groupe biblique baraturikisha bararira atuvanagira ngamurentenda niwo munsi wa mbere numvise umunezero. Haleluya. Niwo munsi wa mbere numvise umunezero kuvanagira ngamurentenda tuba bikimazi baruhura imitima y'abantu. Yesu nashimye mwishengero muri korale bagezi babo batubonye babati kiruhura arashitse. Haleluya. Kiruhura agize arashitse kwashitse kumva amahoro. Haleluya. Amen. Amen. Ugishika muri universite y'Inyamutobo ukasanga mwene data ukacumbura ruhutse mu mutima. Yesu nadutabara tuba abantu b'ikimazi. Yesu nashimye n'iri jambo ryo kubarera. Uyandikiye Petero yanditse amajambo avuga abo nkunda ndabinginga ko muri nyamukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo mugire ingeso nziza mu mahanga. Yesu nashimye iki kintu cy'ibyifuzo by'umubiri ntibiraba ugwaruka gusa. Yesu nadutabara n'abakuze biragira biraturaba. Yesu nashimye n'abakuze biragira biraturaba kandi kugira umubiri utunganijwe neza uhimbaza Imana ntibiraba ugwaruka gusa. N'abagabo biragirane biraturaba n'abamama birabaraba. Yesu nadutabara kuko uraje muri iyi minsi uraje umuntu harigeze ukaraba hanisi igeze ukaraba ibikorwa bikoreka by'umwiza biri mu isi bitera ubwoba udahagaze mu mwemu no kugawogwa. Uraje biri mu ishengero uraje biri mu makorale uraje ibi hari ibintu biteye ubwoba. Yesu nadutabara Satani nazogutinya ngo nukuririmba ijambo ditu. Satani nazogutinya ngo nuko uvugishwa ukaguruka kwera ku mabati ijambo ditu. Yesu nadutabara Satani nazogutinya ngo kuri mwarimu oya aratumera yatwebera imbere y'Imana ashikira imbere y'Imana awatira abayobu. Yesu nadutabara yaraduza aduga imbere y'Imana abwira Imana ati Imana uvuye mu isi kuyigendagendamo. Imana batugwitegereje umusabyi wanje Yobu igenda nyubaha akitandukanya n'ikintu cya cyose. Yesu nashimye Satani ntatagera ariko atinya Yesu gusa. Satani natinya uburebure. Satani natinya uburebure. Atinya Yesu gusa. Atinya Yesu gusa. Haleluya. Atinya
mwami yaramushingira intahe tiguye umwana wanje ngunda akagira akamimba. Ubwo nyene mwemu aca mudugana mu bugaragwa ngo ageragezwe n'umugwanizi. Yesu nadutabara. Akigera mu bugaragwa amaze iminsi 40 n'amajoro 40 agize yisondesheje. Umwe yaramaze amajoro 40 n'iminsi 40 atagatana. Mwe Satani aramwegera ngo bwiriye aya mabu yacikira imisingo. Yesu nadutabara. Hari icyo dukwiye gukora. Twebwe twemerera Imana. Yesu nashimwe. Hama Imana nayo ikadushoboza. Nta muntu ashobora kwishoboza wenyine. Yesu nadutabara. Abankunda n'abinginga muri nyamukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Muri minsi hari ikintu cyitwa ubusambanyi buteye ubwoba. Kandi ubwo busambanyi ntiburi mu rwanda gusa no mu bantu bakuze. Yesu nadutabara. Yesu nadutabara. Haleluya. Haleluya. Muri iyi minsi hari ibintu biteye ubwoba. Hari ubusambanyi bw'ishyano. Satani batinya kuva mu muntu umukozi w'Imana kanaka araguye. Simonesi Sakaranga oya uzoshobozwa n'Imana no kwegera Imana. Nimwasenga Imana izohindura amateka kandi Imana izobashoboza. Gusenga birashoboza umuntu. Iyo usenga Imana umubiri wawe Imana ucisha bugufi. Yesu nadutabara. Maze iminsi ndiko ndigishwa n'ibintu bishobora gutuma abantu b'Imana bahumana. Iki cyacu ubusambanyi cyatumariye abantu, cyatumariye ugwaruka. Yesu nadutabara. Abantu basanga bagiye mu makopinage hataragera. Mwana bashingira intahe gatoya. Jewe nize secondaire. Nta mukobwa tugeze tugendana nawe. Ngo jewe nagende bya kopinage. Yesu nashimwe. Kandi ico gihe cyose Imana yabanye nanjye. Ngera no muri university nawe Imana tumviriza. Umenya muri university wakuze. Sivyo? Aho utagize kopinage muri secondaire twati muri university vraiment menga no bikora. Yesu nadutabara. Umunsi ngera muri university nigira umuganga wati jewe muri secondaire y'inkozi nagendeye. Ndabati rero aha nakuze nzorondero dukunda. Yesu nashimwe. Mugana ho nyene biranga. Ijwi muhema nyira. Mwaka wa mbere ndawiga, wa kabiri ndawiga, wa gatatu. Ngiye mu wa gatatu haba umuntu nabwiye ubutumwa arihana. Yesu nashimwe. Kugira yuhurudutse ukaja mu bintu bitari byo. Ni ukuri kw'Imana abantu b'imwemo barakubona. Yesu natabara. Barakubona. N'amavuta arakuvako. Yuhurudutse ukaja mu kintu hataragera. Urumva n'amavuta aragera. Bawati Bosco niyo kiribaye. Numvise umutima biranyangira. Yesu nashimwe. Biranyangira mu mutima. Ndagerageza numva birase kirere kibugagwa. Cyana muhamagara. Mbabari. Yesu nashimwe. Haleluya. Bawati mbabari. Ibi bintu tubihagarike. Ndumva umuhemu yanse ntaragera. Iki kirere cyacu ntikiruguka. Yesu nashimwe. Kandi aho nari muri university. Yesu nashimwe. Rero muri imyaka Satani yazanye ibintu bya kopinage usanga ugwaruka babihera muri primaire. Ubu wamenga ni byari byo muri secondaire ubihera muri primaire. Yesu nadutabara. Iyi mpamvu y'ubusambanyi iragwiriye. Nico gituma Imana ikeneye abakozi nka Finehasi bagahagarika ubusambanyi. Haleluya. Bakamara Imana ishavu. Umunsi Finehasi yicaje abantu abatumikirana igicumu. Imana yaranezerewe. Felicitation. Finehasi
felicitation undi uyiki umutima. Imana yakeneye abasore bahaguruka bakagwana maka ishero rigashika neza. Yesu nashimwe kandi birashoboka, haracari ivyizigiro. Haleluya, haracari abahizi. Yesu nashimwe. Hari ibintu numvise mpemu andongoreyemo, ibi bintu byo kuja mu busambanyi ubigiyemo kiri muto. Mw'imisari hari ibyaha byinshi bijana mu busambanyi, naho uri umukizi w'akajana mwe mwagwaruka muri segondere misi yose aho twahanyuye bagonokera Imana birinde basenga. Notre mission ni la segondere yari yo gusenga no kwiga. Yesu nashimwe, gusenga no kwiga no kwiga na bindi ibisiga bindi sona rindi, gusenga no kwiga no kwiga. Mwanabwire hari ibyo usanga umuntu ariko aranigana navyo, hari ibintu bitera ubusambanyi. Yesu nadutabara. Hari ibintu bitera ubusambanyi. Abenshi bibaza ko gusambana ariko akora kwikora umubiri ku mubiri, ariko mwanabwire hari ibintu bitera ubusambanyi. Yesu nadutabara. Iyo udasenze Imana wisanga wabikorokeyemo. Umuntu ugiye muri kopinage ataragera uzogwire turuva uri nyuma y'ishengero. Yesu nadutabara. Iyo urudutse wisanga inyuma. Yesu nadutabara. Iyo ugiye mu bintu hataragera amavuta arahera. Hari ibintu usanga tugenda tunigana navyo. Imana imaze imisi inyigisha, hari ibintu bituma umuntu ashobora kwisanga ariko agendera mu ngeso z'ubusambanyi. Ibyo bintu ni ibi. Hari abantu usanga twavutse mu miryango iri mu mpemu y'ubusambanyi. Yesu nadutabara. Ugasanga uwo muryango wose nicyo kintu cya mbere kinesha uwo muryango, kidomina. Kwa sokuru yazanye abagore bangahe? Babiri. Ukuma kanaka umukobwa runaka mu muryango yaracikiye, kumubona we yaratwaye inda, kumubona we yarasambanye. Yesu nadutabara. Iyo uri muri ayo maraso biragusaba ko usenga Imana kugira Imana igutabara. Aha nibaza ngo byoroshye kandi abakozi bose bapfa kubikora. Yesu nadutabara. Biragusaba deliverance bidasanzwe kugira ngo amucire iyo connection. Ndatinya cyane nize ndiko ndaraba umuntu aguye mu cyacu usambanye, uguruye imyaku yose nimusambanye n'umuntu mu muryango wabo barabasuma. Menye iyo esprit wayinjije muri wewe. Yesu nadutabara. Niba usambanye n'umuntu yari musambanye, imwamo bizose z'ubusambanyi urazuguruye muri wewe. Yesu nadutabara. Nico gituma niba igeze ku cyacu ubusambanyi Imana irakara, kuko icyo cyaha gifata l'esprit, le corps et l'âme. Yesu nadutabara. Gifata umubiri n'ubugingo n'impwemu. Nico gituma n'umuntu akiguyemo amera n'uwusavye, aratibutse nk'umuntu avuye hejuru ahita asandara. Yesu nadutabara. Nawe Imana niga segonde timana ufundinde mu butunganje nze ngire mariage nawe muri iki kintu, kandi Imana ndashimana ko yabikoze. Yesu nashimye. Nabwo abantu umwankadire yandeze muze mwemera abakadire. Hari kumwe atubwira tubwiriza tuba turaheza segondere yatugatubwiriza Bosco we nuragira gucagura abiga LP aba lisepida gushike wowe yarabasengera ngo batubwiriza gira musenga Imana, musenga Imana ibahe abo muzubakana. Ageze kuri twebwe n'abatoya wewe kandi n'inigatisiye tama musengera mufasha abantu. Jeki cyo gusengera umufasha nakigize nagiye umutwaro gwera mu cyenda. Tabwira Imana ati Mana uzufashe uzuma umugore mwiza ameze neza tungana. Geze muri university sinopfa nibagiye aramwe ndatetwa Desire ndabaho n'Imana
yarasengeye cyane ganye muto kumurashwa kwa bamuzi tuweze muri university twahuye avuye Muramvya naje mvuye mu Cibitoke imitima yacu kirakunda na n'uyu munsi Yesu nashimye twahantu gusenga Imana tuva tumvirize tukwiye gusenga Imana urubavu wacu ushobora kuba rukiri mwende shenge runaka Yesu nashimye tuba dusenga Imana irukwege iruzane haleluya tuba dusenga Imana ngarage mwato bw'Imana rube ruraza urutunganye neza leo guhanga amaso ibubona we banzura iki cyo kwitwararika Yesu nadutabara udasenze Imana uyandikiye abo munda ndabinginga ko muri nyambukira n'igende mwirinde ivyifuzo by'umubiri bigwanye iki mewanze babo ubugingo urinde umutima wawe kuko ari ubugingo bwira bududubiriza rinda umutima wawe ubugingo bududubiriza mu mutima Yesu nadutabara nadusombe Daniel igice cya mbere Daniel igice cya mbere bari kuri murongo wa mbere avuga ngo imigabo ya Daniel na bagenzi biwe mu mwaka ugira gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma Nebukadineza umwami wa Babuloni yaje gutera Yerusalemu arakikiza umwami Imana agabura Yehoyakimu umwami w'Abayuda mu maboko yiwe mbona ibintu by'imbomovu bimwe byo mu ngoro y'Imana abijana mu gihugu c'Ishinari mu nzu y'Imana yiwe ashire ibyo bintu mu nzu y'ububiko bw'iyo Mana nuko umwami abara Ashipenazi umukuru w'inkone ziwe kuzana bamwe bo mu Isirayeli bo mu nda y'ingoma nabo mu bafasoni b'imisore batagira agasembwa ariko bindanga barujyo mu by'ubwenge bwose babahanga mu byo kumenya bisorongozi mu by'ubwenge kandi babereye gukora ibwami kugira ngo abigishe inyandiko y'Abakarudaya n'ururimi rwabo ku murongo w'umunani maze Daniel agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ibyo kurya by'umwami cyangwa igiturire yuhira nico cyatumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye Yesu nashimye n'iri jambo haba intambara muri Isirayeli Abisirayeli barabanyaga batwabunyaga i Babuloni Yesu nashimye harimo abasore batatu bane Daniel Shadraka Meshaki na Abednego bajyanwa ari nyagano bageze i Babuloni umwami arabatumviriza ndabira muri abo bantu bavuye i Buyuda mu ndabira abantu b'imisore bakaranga bisorongose bicabwenge baze mu bigisha ururimi rw'Ikarudaya baze abari bakorera ubwami Yesu nashimye ujya n'Imana irakunda gukoresha abasore bakaranga kandi mu bwenge Yesu nashimye haleluya Imana irakeneye abigeme bayikorera bameze neza Yesu nashimye kandi umuntu ameze neza hano mwatomushimye uko ukoresha n'umukozi ameze neza uraryoherwa Yesu nashimye arye umuntu atunga abantu nkundabwirwa amahirwe nkatunga abantu abana bakobwa mu rugo ndaryoherwa cyane habuza amahoro Imana mbibi n'ibi sawa reka dusenga Imana Yesu nashimye iyo ubasha Imana yakuzamura Bashaduraka na Meshake ba Danieli bari i Babuloni Daniel abatuviriza ngo amazina yabo yose barayahindagura kugira ngo babakorope n'Imana zo muri Isirayeli Imana ya Isirayeli Yesu nashimwe barakoropa bahindura amazina
isoromano kugira ngo uzigame agakiza. Yesu nadutabara. Amen. Hari igihe wemera ugasonza kugira ngo uzigame agakiza. Hari igihe ushobora kugenda ukamara imunsi imwe kugira ngo uzigame agakiza. Ntusambane, ntube mu byaha runaka ngo mpaka ngo upendeze abandi bose bakubone. Yesu nadutabara. Ukemera ukamara igitenge kimwe mugakazigamira iki agakiza. Ukemera ugatunga ikirato kimwe mugabo ugatunga iki agakiza. Agakiza karazinze. Yesu nadutabara. Agakiza karazinze. Agakiza karazinze. Unabwira abantu nkunda kuyibara iyo nkunda kubwira ubuntu nkaronka bihana. Iyo bihanye birarusha abantu muvuga ubutumwa murabizi. Urose umuntu umwe yihana mu ijuru abitsinze. Yesu narashinze mu ijuru abitsinze. Ndanabikunda cyane kuko Bibiliya ivuga ngo abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakeka iki yinyenyeri. Haleluya. Hari amagarade abashikanye benshi mu gakiza. Kandi abantu bavuga ubutumwa bashikana abandi mu gakiza abandi bazopfa gupfa. Haleluya. Abandi bashoka bapfa. Nimukeneye kuramba amamazi vya Yesu. Yesu nashimwe. Daniel abati umviriza agiri imigabo mu mutima wiwe yo kutihumanisha ikintu na kimwe. Arabwira abagenzi batumviriza mwirinde naho turi mu kinyago, naho turi mu buhungiro, twagiye ahantu batunyaze ntidushobora kwihumana. Yesu nadutabara. Byari byoroshe mvuye mu Cibitoke nka Kimwaro nta muntu n'umwe yarambona kuba nari kugendera mu bindi. Yesu nadutabara. Mugabo ko na mpembu yari kurisha acara tuziga. Yesu nashimwe. Haleluya. Ajya nk'umuntu yabavuye ntibujumbura akaza gukorera ngaha mu Ruyigi atarubona Imana iyo nyene mugiriye n'agakiza yahawe kugwa birogoshe. Yesu nadutabara. Kuko nta muntu n'umwe abamuzi nta n'umwe abamubona. Yesu nadutabara. Daniel bacagira iyo migabo reka bagenzi babo bacabagirisha Imana ikirabazamura. Yesu nashimwe. Imana ikirabazamura. Iyo umuntu yubasha Imana ndayimuha icubahiro, iyo atayikojeje isoni nta soni mukoza. Aburahamu yubasha Imana ndayimuha icubahiro. Iyo umuntu yubasha Imana ndayimuha icubahiro, iyo atayikojeje isoni nta soni mukoza. Aburahamu yubasha Imana ndayimuha icubahiro. Iyo umuntu yubasha Imana ndayimuha icubahiro, iyo atayikojeje isoni nta soni mukoza. Aburahamu yubasha Imana ndayimuha icubahiro. Iyo umuntu yubasha Imana ndayimuha icubahiro, iyo atayikojeje isoni nta soni mukoza. Aburahamu yubasha Imana ndayimuha icubahiro. Haleluya. Iyo umuntu yubasha Imana imuha icubahiro. Amen. Banyeshuri nimubaha Imana, Imana izobazamura. Mwabonye bagenzi babo bageze muri kaminuza. Siko subwenge bwinshi. Ako hari igihe iyo wubasha Imana, Imana ivuga ati uyu ngo banamucira inzira. Yesu nashimwe. Abo twari kumwe ejo nawe ati ndabye ahantu mvuka. Intara zose z'u Burundi ndazizi. Yesu nashimwe. Ukorera ahantu iyo utagorokera Imana n'ahantu ukorera ugasanga ukwandura. Yesu nadutabara. Les mauvais accompagnants barashobora gutuma ugenda nabi. Yesu nadutabara. Imeze neza nimuyubahe. Imeze neza izobazamura. Yesu nashimwe. Amen. Kuba Imana birayinezera. Mwanabwire nakumenya mureka mbwira après ibi y'urugendo nafashe ndazi Imana izongira neza. Haleluya. Ndazi Imana izongira neza. Ntabwo bafise
nashimye. Reka kwiganyira, reka kwiyahura, kurokera Imana ibisigaye izocira inzira. Haleluya, izociki inzira. Daniyeli baca bagira ishari kubera bagenzi babo babonye Imana ibazamuye, babatera mu bwobo bw'intambwe. Daniyeli akigerayo kuko yubasha Imana, yabwiye umwami atumiriza umwami avuye mu bwobo bw'intambwe, yabati Imana ureta ntagasemo mfise imbere y'Imana n'imbere yawe nari ntungane. Yesu nashimye. Naho tuzoca mu muriro, imbere z'umuriro ntaco zizotubwira. Yesu nashimye. Iyo tugorokeye Imana turahindura ibintu. Iyo tugorokeye Imana imiryango yacu iratabara. Ndibuka muri famiye neza, Imana ati niwe ufise urufunguzo rwa famiye. Yesu nashimye. Kandi ndababwira nta kintu gishobora kuba mu muryango ntakizi. Nishake mesinziriye ari ugize ikibazo aca ndabihote. Yesu natabara. Nimwasenga Imana mukubaha Imana, Imana izobagira imitwe. Ayo n'amasezerano. Nitwubaha Imana, Imana izotugiraho hejuru, izotugiraho hasi. Amen. Biriba ngo nzobagira imitwe, sizobagira iki? Imirizo. Muzoba imbere, nimuzoba inyuma. Mwanabwira ikintu cyabaye. Nibuka igihe kimwe twateguye igikorane niga muri seconde muri interna. Haba kubera abanyeshuri batwitwara nabi bajya bandi atari muri groupe. Cyo gihe directeur na acha dukura amanota. Bambura 40 points en éducation. Bayanguye ndabati Imana urabizi ko nari kuwa cyane. Sinari gusambana, sinari kwiba. Kandi ibintu bibaye uruhusha twarusavye. Directeur yari yaruduhaye n'ikibazo namba cyagihari. Imusha zose twazifise. Yesu nashimye. Mugabo kwera acaza gukura amanota ukivunga. Nuko utari muri indani mu kigo wese bamukura amanota. Nanje bacashiramo. Abana babateye mu karabaye mu muranane. Nari muri première certificat. Yesu nashimye. Cyabati Imana ndabizi ko tucozoba. Kandi kwa nagukoreye ndanezerewe. Cyo gihe duca gutegura ibihe by'amasengesho. Abana bararumba umuriro wayagufasha kubwira abantu dusenge iminsi ibiri ugasanga n'uwasenga iminsi itatu babibishira ntabwo bari muri eterna. Yesu nashimye. Hari umuntu agira ubwoba ngo ngizane yo kwica jamais du tout. Wanabwira iminsi nageze kuri 4 jours najya nanywa ndi muri eterna nkazivamo nkahitagira ijumbu n'ibiharage. Yesu nashimye. Dukora iriseta nabwiye Imana tubiza Imana nta kibazo wowe zikazoza kanzu. Yesu nashimye. Burya Imana nifise urufunguzo. Nawo kwiga gute utagoroka Imana. Imana yashatse kukuzamuka. Iba ngo nzobicisha no mu muriro hagati bigire bigushike. Amen. Imana izobicisha no mu muriro niwagoroka Imana. Wanabwira twakoze exeta turi abantu hafi nka 20 muri 10 batoye exeta nabayemo. Amen. Nabize nabayemo muri 10 batoye exeta chambamo. Turanezerwa duhimbaza Imana. Yesu nashimye. Acamaje n'isivire muri neza ndabatoya nta ejensi neza kwiga. Yesu nashimye. Imana imeze neza. N'amajambo tube abera ubugingo n'impemu bisigana. Yesu nashimye. Reka dusome aha Abitesalonike ba mbere igice cya 5. Abitesalonike ba mbere igice cya 5
duhere kuri uyu murongo wa 17. Musenge ubudasiba, mwame mukenguruka muri byose, kuko ico arico Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Ntimukazimye mwemu, ntimugakengere ibyo avugishwa n'Imana, mugerageze byose, mugume ibyiza, mwirinde icitwa ikibi cyose. Kandi Imana nyene amahoro ibe ariyo ibeza rwose, kandi mwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Yesu nashimwe. Kandi ubugingo n'umubiri ni mwemu bizigamwe gushitsa kukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Ubugingo ni mwemu. Hari abantu bavuga jewe nzogorokera Imana iraba mu mutima niraba umubiri. Ngira ijambo, ubugingo ni mwemu n'umubiri bigire bizigamwe. Ubugingo ni mwemu n'umubiri, mwemu akorera mu mubiri. Biriba ngo mbega bimuzi ko imibiri yanyu ari ngoro y'Uhoraho, umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izogira izomurandura. Uyo mubiri wawe mu rusengero rw'Imana, niba rwonona Imana izogira izokurandura. N'iri jambo, senga Imana, Imana ikurinde. Wowe ukiri muto, hariho konsekanse z'ibyaha, hariho konsekanse y'abantu bononye imibiri yabo. Yesu nagutabara, Yesu nagutabara. Abubatse bo barabizi, burya urugo rurama le premier jour du mariage. Yesu nashimwe. Urugo rurama ujya musi wa mbere wa mariage, bijya joro rya mbere. Yesu nagutabara. Kandi iyo ukorokeye ubusambanyi, hari ibintu byononekara muri wewe, hari imizimu hamagara. Yesu nagutabara. Hari mwemu winziza muri wewe, mbere ukora icyo cyaha Imana irabihana. Nasomye ijambo, mora umuntu icyakoze, icyo cyaha ugikoze, ukwegera urubyaro rwawe rwose n'urungano rwawe rwose, Imana izoza kwihora uwo muryango imyaka 400. Imana ikirahora icyo cyaha wakoze. Uravuga uciguye mwuma bigashigana kigwamo. Imana kugira ngo Imana ishavu izoza muri medesanta abazomoka panda katese. Uyu munsi hari icyo tuko turabamo kubera basoko bacu babayemo. Uyu munsi hari icyo turiko turabamo kubera abavyeyi bacu babayemo. Yesu nadutabara. Mukoze wewe kwisanga nyine kwavyonona. Yesu nadutabara. Mwirinde musigame imibiri yanyu, musigame ubugingo bwanyu ni mwemu. Yesu nashimwe. Mwirinde bene data ndabanura kubw'imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima bihibariki Imana. Niko kwikura kwawe kuzogira ikimaze. Yesu nadutabara. Hari force, siri kunavuga ko force, hari izindi mbaraga wumva nazo bivanye n'ibihe umuryango wawe mu gisoko babayemo. Niba bavuga ngo umwana w'umurozi niwe murozi, nuko muri iyo famiye nawo barazi ati nawo wewe utaroga, Imana nimwe kuzoroga. Kubera ko soko wawe yamurozi, baso wanyu baravuyemo abarozi n'abazobakomokamo hazovamo abarozi. Yesu nadutabara. Muri ibi bintu ndiko ndabivuga biragoye gutahura, bitahura cyane umuntu nyine abyumva. Nk'umuntu ariko abibamo niwe abyumva cyane. Yesu nadutabara. N'izindi mbaraga, n'izindi nkomezi. Yesu nadutabara. N'izindi nkomezi. Umviriza mw'abakobwa muziga mu buto bwanyu, mwirinde ikintu cyose cobanduza, mwirinde ikintu cyose cobakwegera mu bintu byatuma bibabaza Imana. Mwirinde basore, mwirinde muziga mu buto bwanyu. Haleluya. Arumva mafyari
akakira ati numva ngaho tudakoze icyaha. Yosefu agacariruka amutera impuzu. Yesu aramutabara. Usomye mu Itanguriro igice cya 39 niho ubibona. Yesu aramutabara. Yosefu umvirize hagiye biba ngombwa ko wiruka. Icyo cy'ubusambanyi ndagisengera. Nakwiyemera ngo mufise amasengesho y'ingufu. Naho mufise mumaze imisi mu masengesho. Oya, icyo cy'ubusambanyi urahunga. Yesu aramutabara. Oya ngurumva ngo mana ngumva rero oya. Wewe ubonye iyo nzira uraterura ukiruka. Yesu aramutabara. Ntabwo ubushobozi bwo guhunga icyo cy'ubusambanyi. Nazini ngomezi zo guhunga ibyo bintu. Nuko uteruka gra ukiruka. Inzira yo yose ukayugara ugatukiruka. Yosefu abatangwa mu cyaha cyamutana impunzu bacamushira muri prison. Aca umukuru w'ibonye acabayo aba premier ministre wa Egiputa. Yesu nashe. Ngo ndabwira ikintu kimwe. Iyo Yosefu agakuba muri kica destiny yiwe yose yariko yishe. Yesu natabara. Yosefu yahirahira agakora icyo cyaha nase n'amateka yose bayibagira. Muzigana imibiri yabo ibimazizi. Yesu natabara. Yosefu yahirahira nukuri ndavyumva. Yosefu yahirahira amateka yarahindutse. Kandi burya ari abantu dufise Imana ikora ko inyenyeri y'umugisha inyenyeri imeze neza. Yesu nashimye. Satani ahiga uburyo bwose iyo nyenyeri ayizimya. Iryo tara akarikubita tubera maso amatara yacu. Yesu nashimye. Yosefu yarazigamye gutubwira. Harabi abitwa ba Dawidi. Ngo nabwire Dawidi yakoze icyaha na Mukawuriya. Yesu nagutabara. Dawidi kandi nico kituma nabwo icyacu cy'amanye nkaho gitinya. Ireterurwa yari umwami. Yesu natabara. No muntu w'umwami yaramushaka akabati mu ndondere inkumi nziza mu gihugu cyacu. Mugabo kubwo kwifuza acayifuza ngo yarengerengera hejuru ku kigo akaratembera acabona Mukawuriya ariko yoga muri dushe acara mu ipfuza. Abati genda mu muhamagare akibikora. Imana ituma uwitwa Nata tigenda ubwira Dawidi kuko zivyo iki cyane kizoba mu nzu yawe. Yesu natabara. Inkota nizova mu nzu yawe. Hari byadukora ubikoze ukabukwegera akaga uwo mujyamo. Nabwira ikintu cyabaye Dawidi amaze kubikora aca yica na Uriya umugororozi. Imana irashapura. Dawidi arihana agatubiriza nawe wihana. Uyu mwana atezwa kurana gupfa. Urihana ndakuharira ndakugira imbabazi. Lakini uyu mwana mutoto atezwa gupfa. Umwana charapfa. Tikane kwa konsipyo. Ngo barabwira ibintu byacibwa. Umuhungu wiwe Abusalomu acaramugarariza. Yacamugarariza acafata abagore biwe ba Dawidi bose acagana arabasambanya. Kweli cha Dawidi yakoze iki cy'ubusambanyi. Abana biwe bose uwo muhungu acafata abagore ba Dawidi icoke ziyo zose azisanyo ziri yagararije arazisambanya. Ivyo ntibyahereye aho. Amunona atayifuza mushiki we Tamari mu bana biwe atasambanya mushiki. Konsekansi y'icyaha Dawidi agize akoze. Yesu natabara. Hariho konsekansi y'ibintu ubigendeyemo wikwengera umuvumo no mu bana bawe. Urabona Dawidi icyo cyaha yakoze gikwega umuhungu wiwe aca asimira abagore biwe arabasambanya. Abana biwe nyene bamaraso Dawidi yivyari bacha basubirana bajamo barasamba. Amunona cyane na Tamari. Yesu natabara. Hariho konsekansi z'ibyaha mwirinde.
maze imisi ndiko ndabwira Imana ati Imana ntabara mw'imyaka munabwire mutasenga Imana uzokwisanga umeze nk'abandi, kandi ababwira ati iki cyaha nikiraba abantu bakuze. Ivyo murabizi, hari namwe muzi bakomeye mwumva ivyo byagende biba nabi. Yesu natabara mutasenga Imana muwuzure mwemu uzingame. Ndabinginga ko muri nyamukira ngenzi mwirinde ivyifuzo by'umubiri, nta bindi bizokuzigama kugira ngo Imana ikuzigame kurindi ivyo vyifuzo. Nuko uzoba imbere y'Imana ugasenga Imana, icya kabiri ugahunga ivyo bintu bije utegere ubundi. Imana imufise ku mugambi mwiza, mugabo ubyitwayemo nabi destiny yawe urayica. Yesu natabara nka mwebwe muri kaminuza bishitse nk'ukagwa mu cyacu usanga ugaca utwarinda umuhungu agaca kwihakana, none amashuri ntubihagaze, none namba ejo wari kuzo umuntu akomeye none ntibipfuye. Yesu natabara hari ibintu ubikorokeyemo usanga uhagaze ibintu heza imbere yawe heza. Yesu natabara mu ishingiro ryacu aho baragioroheje ashobora kujugunya pe. Yesu nashimwe bakumeye gasha ukuri baragutarize. Yesu nashimwe mwirinde muzigame babanyeshuri barinde ngo turakeneye amavuta utugarukanira ibihe byacu. Ivyo bihe bizoza nimwegera Imana mugasenga Imana, mukirinda ibyifuzo by'imibiri, mukirinda amakopinaje, mukirinda ibintu byose bibanduza. Yesu natabara uyu munsi ibintu byishobora kwanduza ni byinshi, aya matelefone. Yesu natabara abagenzi babi bashobora kukwanduza. Yesu natabara ivyo rero uramenye kumuzibira ukiyubara. Yesu natabara. Amen. N'aya majambo tuma gusenga Imana, gusenga Imana. Reka turangiriza mu Migani igice cya 31 cyo gusenga Imana. Mwiyubare ntabwo umuntu adashikira ubuntu bw'Imana. Nta kindi cyo kugira ikimazi no kuba imbere y'Imana. Yesu nagutabara. Migani igice cya 31 dore kuri umurongo wa mbere, urupapuro rw'amajana 749. Amajambo y'umwami Lemuweli ayo nyina yavugishijwe akayamwigisha. Nguhanure ngwiki ga mwana wanje, nguhanure ngwiki ga mwana w'ubura bwanje, nguhanure ngwiki ga mwana w'amasezerano yanje, ntukarekurire inkomezi zawe mu bagore cyangwa umutima wawe mubonona iki. Yesu nashimwe. Ubu yari umwami yahanura umwana wiwe yitwa Lemuweli. Hawati guhanura ngwiki yari umuntu wamuhanura, hawati ndabigenze gute kugira ngo unyumvirize. Atamati guhanura ngwiki ga mwana wanjye, guhanura ngwiki ga mwana w'ubura bwanje, guhanura ngwiki ga mwana w'amasezerano yanje, ntukarekurire inkomezi zawe mu bagore cyangwa umutima wawe mubonona abami. Amen. Hari ibintu byonona abami. Bibiliya ivuga ngo turabami n'iki? N'abaherezi. Twirinde ibyonona abami. Nibibereye abami kureka umuriza, wirinde nturekure inkomezi zawe mubonona abami, nturekure inkomezi zawe mu bagore. Niko Bibiliya yavuze. Yesu nashimwe. Ngo ntukarekure inkomezi zawe mu bagore cyangwa umutima wawe mubonona abami. Hari ibintu byonona abami. Amen. Arani Imana ishaka ugutereka irinde ibyo kugira nabi. Yesu nagutabara. Ngo dusenga Imana n'aya majambo abaye musinasesa bameze kiri. Tugusenga Imana. Sidabizi mu mutima wawe. Twavuze byinshi ariko muhemu niwe araba mutima kandi niwe yogushoboza
wewe kugira neza. Hari amakonsekanse menshi ategwa n'ibyo byaha. Hari ibyo guhumanya ugasanga wanduye. Yesu nashimwe. Hari ibyo kugira nabi. Sinavuze konsekanse z'umubiri, umuntu aguye mu busambanyi. Hari n'abandi uraye umugera wa sida. Je umuganga, Yesu natutabara. Ukandura umugera wa sida. Actuellement, les infections urinaires sont très fréquentes. Yesu natutabara. Mwana uziva kuki abenshi. Biva mu bushurashuzi. Yesu natutabara. Amen. Hari indwara nyinshi byonona umubiri kubera umuntu agende muri ibyo bintu. Yesu natutabara. Aho sinavuze destine yawe ukayica. Ndaguhaye kazi. Turagushimiye Mana rero uragira neza. Integuro yawe ni nziza. Turagushimiye Mana kakanya dukoraniye hano hantu. Watugiriye ubuntu, watugiriye neza. Utwegeranye kugira ngo ducure amajambo yawe. Wewe ufise imigabo myiza yo kugirira neza abantu. Mwami nushimwe. Umwese Satani agenda n'imihigo kugira ngo yice kazoza kugwaruka kwacu. Ariko ndagushimiye k'uyu munsi wabonye ko harakwiye gutabarwa, ukazana amajambo abantu bakayakira, bakayashira mu mitima yabo, akazobazigama mu kubaho kwabo, muri kazoza kabo, aho bazoca hose. Aba bana bakiri bato bazigamwe n'iri jambo, rikomeze kubabera inkingi, rikomeze kubazigama aho bazoca hose, aho bazogendera. Mana uzobukotse kandi abaje guca bugufi kuko batsinzwe mu mutima. Turabasabiye imbabazi, turabasabiye amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu nabuhagire, amaraso ya Yesu nabakura kw'icyaha cyose. Amaraso ya Yesu kuko baremeye. Ijambo ryaravuga neza ko pfa kwemera gusa. Mwemere ko mwancumuyeko, ngo nanjye ndabeza dere, ngo ndabotse egome, ngo mwendere na sheregi. Mwami wacu nyakubahwa, abantu ko baciye bugufi batagize isoni zo kunyegeza icyaha. Amaraso y'igiciro betse, amaraso ya Yesu Kristo batunganye rwose. Mana urakoze, urakoze. Ariwe wuhamiye ubwoko bwawe. Aka kanya ukaba uri kuragendagenda kugira ngo utunganye abantu baciye bugufi. Mana ntuhabwe icyubahiro, tubisanze gutwizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.